sangwa amahoro n'iterambere ridukomokako rikatugarukako biciye mu makori n'amatagisi dutanga mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Kuri jewe niteka ntangere n'umunezero kuri twese kubona mwaje kwifatikanya natwe mu gihe turamutse dutanguza icese ibikorwa by'imyiteguro yo guhimbaza ku nshuro igirindwi umunsi wahariwe umutangakori mu Burundi. Uwo mwaka uwo munsi tuzowuhimbariza mu ntara ya Muyinga neza na neza ku kibuga c'umupira w'amaguru kw'igenekerezo rya 6 Kigarama ku civugo kivuga giti dutange neza amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu. Banyakubahwa mwese, nk'uko mubimenyereye umunsi mukuru wahariwe abatangakori watangiye guhimbazwa kuva mu mwaka w'2016. Uwo munsi wama uhimbazwa mu birori by'agakura vyama na ntaryo bihagarikirwa na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ubwiwe. Ico akaba ari ikimenyetso agaciro kadasanzwe igihugu giha abatangakori bacu. Icyo twashaka twibukanye nuko uwo munsi atari w'ibirori gusa, ahanini ni akaryo keza leta y'u Burundi ifata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu kugira ngo abatangakori basanzwe bayatanga neza bashimirwe icese, ndetse abarusha abandi gusumba no kwisunga amategeko bahabwe ubushimwe ku mugaragaro, gutyo ababa bagikwega ibirenge nabo bajijuke nabo bahanze abandi mu gutera intambwe rusange mu gutanga neza amakori n'amatagisi nk'uko amategeko abisaba. Banyakubahwa mwese, mu guhitamwo icivugo twababwiye nuko tubona ko hakenewe ingufu zidasanzwe mu bo vyega bose kugira tugwize umwimbu mu gihugu cacu. Ufatiye ku biharuro dufise mu kigo OBR biboneka ko umwimbu kuvyinjizwa mu gihugu ukiri munini gusumba uw'ibisohoka, kuko ku mezi 3 aheze y'uyu mwaka turimwo, no kuvuga kuva muri Mukakaro gushika Nyakanga mwaka w'2022 ivyinjiye bingana n'imiliyaridi 580 n'ibice bibiri, mu gihe ivyasohowe hanze y'u Burundi hinjiye imiliyaridi 52 gusa z'amarundi. Ari naco gituma tuvuga ko hakwiye ingufu zidasanzwe kugira ngo tugwize umwimbu natwe dushorere hanze ibyo twimbuye canke twahinguye, kandi birashoboka kuko aho tugeze muri OBR umwimbu uriyongera buri ku kwezi. Mu mezi 3 ya mbere y'umwaka turimo, no kuvuga kuva muri Mukakaro gushika muri Nyakanga, ikigo OBR cegeranije imiliyaridi 383 n'ibice 34 by'amafaranga y'amarundi, mu gihe kuri ayo mezi nyene mu mwaka uheze wa 2021 twari twegeranije imiliyaridi 329 n'ibice 24 by'amarundi. Bisigura ko hiyongereye ko imiliyaridi 54 n'ibice 6, no kuvuga intambwe 117 n'ibice 7 kwijana tugereranije ivyo bice by'imyaka 2 ikurikirana. Muri uku kwezi kwa gitugutu uheze, ikigo OBR cegeranije imiliyaridi 130 z'amarundi, mu gihe mu kwezi nk'uko ku mwaka wa 2021 twari twaronse imiliyaridi 108 z'amarundi. Ibyo byose tukabikesha ishaka rya twese, cyane cyane leta y'u Burundi ku ngingo nziza n'ibikoresho ironsa na ntaryo ikigo OBR,
abakozi b'ikigombere kubwira n'ubukerebutsi abatanga kori ubwabo barangura iryo banga atagahato, tutibagiye n'abo dufashanya haba aha mu gihugu, mu karere, eka mbere no mu makungu. Banyakubahwa, umunsi wahariwe umutangakori mu Burundi uzoshimikira kuguhimiriza kugira twese hamwe dutahure kumwe ineza yo gutanga amakori n'amatagisi atagahato, kuko ariyo soko y'iterambere ry'igihugu. Ni muri iyo ntumbero mu kigombere turiko turazibira ibihengeri byose bituma hari uwo kwikika mu kiza akanyuruza amakori n'amatagisi. Mu bikorwa vyihuta turimwo muri iki gice ca mbere c'umwaka harimwo umugambi wo gufatanya imashini nyabwonko zisohora inyemezabuguzi arizo facture hamwe n'ikigega nyabwonko kuvuga serveur y'ikigo OBR kugira ntihagire facture n'imwe yoca mu ryahumye igihugu ngo igende idarishe ikora ibiberanye. Ni umugambi muremure watanguye ku badandaza bafise imashini nyabwonko mu gusohora inyemezabuguzi, ariko vuba uzotandukira n'abandi bose batazifise biciye mu buhinga bugezweho. Amashirahamwe atari make yaratanguye ubwo buhinga, tukaboneraho n'akaryo ko gutera akamo abakoresha amamashini mu gusohora izo fagitire bagikwega amaguru ko bobikora. Twararonse umwanya ukwiye wo guhanurana, ubu tugiye kuja ku rundi rugezo. Mu bindi tugiye kwihutira ni ugukura mu gifuri abadandaza bamaze gutohozwa mu kubaha ivyangombwa arivyo inimero ndangamutangakori NIF mu Gifaransa hamwe n'urupapuro ndangamudandaza registre du commerce. Muri abo tukaba tumaze kumenya abababa 78,230. Mu yindi migambi ikigo OBR kiriko kirashira mu ngiro harimwo itozwa ry'amafaranga yose yahora atozwa n'izindi nzego kuko bisabwa n'amategeko, hamwe no gukurikirana neza kw'amashirahamwe leta ifise n'imitahe atanga neza amafaranga ategerezwa kuvuga amadividende. Turiko turashimangira kandi ibikorwa vyo kwishuza abantu bose baheranye. Hejuru y'amahimiriza atandukanye turabandanya igikorwa cyo kurwanya urudandazwa rw'amagendu n'ubwo mu binywabi, tutibagiye kurwanya igiturire. Banyakubahwa mwese, kugira uwo munsi mukuru uzohimbazwe mu kanyamuneza, abatanga kori twatumiye bazohabwa aho bamenyekanishiriza ibidandazwa vyabo ku buntu. Tukaba twiteze ko atawuzogisha ako karyo keza yahawe. Tugasaba ibimenyesha makuru kumenyekanisha vyivuye inyuma ibijanye n'uwo munsi mukuru kugira abo werekeye bazobitabe ari benshi. Mwongere mufashe n'abatanga kori kumenyekanisha ivyo bahingura, aho muzoba mutanze umuganda wanyu mu gukundisha abantu gutanga amakori n'amatagisi ku bushake bwabo, baterere n'iterambere mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Murakoze. Mbere rero ku kibazo ca Alphonse iwacu yabajije amahera amaze gutozwa muri ajya yo gufasha gushigikira isanurwa ry'amabarabara bise redevance routière. Muri mwaka uheze yabahavye miliyari 7, ariko ubu mwaka ibiharuro ntibiratozwa neza yo kwihangana. Abajejwe kumenyekanisha amakuru muri OBR bazobimuha bibonetse kuko nta banga riba ririmo. Ku kijanye no kumenya igituma hahindutse ko batofatira ku nguvu z'imoteri y'imodoka bagafatira ku buremere, nuko ibituma
ibarabara riruha kare canke rikononekara atari ingufu kenshi z'imoteri gusa, ariko ahanini ari biro imodoka iba yikoreye. Nico gituma bakiyafatira ku biro. Iyo ico ni igituma ca mbere. Igituma ca kabiri ni uko bijya vyari vyanditse bifatiye ku nguvu z'imoteri. Urupapuro baha nyene imodoka canke nyene icuma nta na hamwe vyari vyanditse, n'ibiharuro uba ufise ukigura hanze. Ni naco gituma mu mwaka uheze vyaragoranye ingene bayatoza, ntibashobora kubona mu nkundire mvuge mu gifaransa kajya kantu bita sese, ariko mu rupapuro ndanga ngendeshwa bita carte rose ibiro biba birimo, kuvuga ni izo mvo zibiri zatumye tuva ku nguvu z'imoteri tukaja ku buremere imodoka ifise. Ndaguha akarorero, remorke nyinshi zifise ibice bibiri. Iyifise inguvu z'imoteri ni iy'imbere, mbega ijya y'inyuma ntaco yonona. Nsimbize ku kibazo ca Jean de Dieu, nibaza ko inyishu yayihaye Alphonse. Jean de Dieu irakoze Isanganiro niwe yabajije aho bigeze ko Obert itoza amahera yose aja mu kigega ca leta. Uwo mugambi ni mwiza kandi nyiricubahiro mukuru w'igihugu abasizeho abafise intumbero zitomoye zo kugira ibintu bishobora gukurikiranwa neza, ariko ntibashobotse ucuja mu ngiro ubwo nyene kubera imyiteguro yakwiye, bivanye n'uko ingingo yafashwe hasigaye igihe gito ngo tuje mwitozwa mwikurikizwa ry'itegeko rigenga ryo gutoza amatagisi n'amakori kuri uwo mwaka w'2020 ushira 2023. Tuguma dufise icizere naho natwebwe tutari twavyiteguriye neza ku bijanye n'abakozi n'ibindi bikoresho, tuguma twizigiye ko kumwakuza intumbero zidahindutse ivyo bizoshoboka. Barenga wakeza ati ama exoneration basha mu kirundi twita gute, uburusho leta iha abagwiza tunga kugira bateze imbere igihugu. Mu kigo ca Obert ikibazo kiyava kitugora cyo kumwishura ivyo ayo dutegekanya gutanga n'iki, kuko twebwe ubundi dushira mu ngiro ingingo ziba zafashwe n'izindi nzego zijejwe ku guteza imbere canke kuraba ico bashobora guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, kuko bica henshi, bica mu nzego nyinshi, kandi naho niho kenshi ziba ingingo zafashwe kandi zikemezwa n'abashinga amateka baduserukira. Ico kibazo rero kugira ngo inyishu yomunyura cane yoraba izo zindi nzego, nibaza ko ariho yoronka inyishu itomoye cane. Mugabo twebwe ku ruhande rwacu Obert ishira mu ngiro ibyo bafashe ingingo, ni ukuvuga turindira ubuje tugafatira ku vyo bategekanije ategerezwa gukwiza, hama uburusho tukarusha mu ngiro. Ikibazo kindi cakijanye we nyene yabajije ati none ko nyiricubahiro mukuru w'igihugu yavuze ko hategerezwa kuba interconnection ubuhinga bwa none, ikibazo co gutoza amakori ni ukuvuga bishobore kunyaruka kandi ushobora gukurikirana uko vyagenze. Ubuhinga burya ni intambwe ndende, ubuhinga bw'intambwe ndende kubera ubwa mbere nko guhindura ingene abantu babayeho kandi biyumvira, ni ukuvuga uhereye n'ababushiraho n'ibindi bice bikenerwa, bwarafashe umwanya urenze uwo twari twiyumviye. Mugabo ugeze ku ntambwe ishimishije, kuko nk'abasanzwe bafise amamashini asohora ifagitire mu buryo bugezweho, ubu nka benshi nizere ko mugize imisi mwumva tubahimiriza, nka benshi ibiharuro baba bariko barakora turabibona ubwo nyene mu kanya isase muri seriveri ya Obert. Nogereranya ko tugeze nko kuri 40%, ariko vuba cane kuko nabivuze mu ijambo
kugira ubwo buhinga buhere muzobibona, kuko Obedi igiye kuronka amamashini yayo afasha abandi badafite amamashini kugira byose bishobore kuja ku murongo. Nibaza ku bibazo byose nabyishuye.